Inyuma yo guhabwa iminsi 4 yo kuba bakwiyemeza, abadandaza nka bose badandariza mu mabarabara hagati mu gisagara ca Bujumbura n'abandi bahakorera imirimo bitandukanye bazindutse batekera utwabo kuri uwa 28 ntwarante umwaka wa 2022 nko kwibarabara ry'ipave riri hepfo ya Assurance Biko ahahora hadandarizwa ibintu bitandukanye, ibiharage bitoto, amashu, itomate n'ibindi, nta kintu na kimwe caharangwa. Abahora bahadandariza bariko bayibayeba hafi yaho, bamwe muri bo vyaboneka ko bari basigaranye ibidandazwa nk'imihwi n'ubushaza, biyiba babonye imodoka ihaciye bakagurisha. Hirya yaho gato kwibarabara uja kuri Ro Cafe Gourmand iyo ngingo yubahirijwe. Abahora badandariza hanze bari binjije ibidandazwa bariko badandariza indani. Twahora dutereka tukarenza ibibanza byacu kugira ngo ukwiye ashoboye kurengana abibone neza, mugabo ko ari ingingo ya leta tuzogerageza gusigurira abakiriya baze barava mu modoka badushorera, kuko rimwe na rimwe hari igihe barengana ngaha bahora baguma mu modoka hama tukabashira mu modoka. Tuzogerageza gusigurira abo bakiriya rero ko ari ingingo ya leta, kubahiriza ingingo ya leta hama nabo baze barava mu modoka binjirira mu bibanza. Ahandi biboneka ko bumvise itegeko ry'umukuru w'igisagara ca Bujumbura ni kwibarabara ryitiriwe ubudandaji Avenue du Marché hepfo y'Ibanki BND, ahahora harundwa impuzu z'amabaro hagaragara. Na bamwe bahora bahamagara abaguzi ntibahonyora mu kibanza kibujijwe, bahamagarira haruguru yaho. Ariko kuri iryo barabara nyene uteye uja ahahora isoko nkuru ya Bujumbura, harabari bacanze ivyashara imbere y'ibibanza vyabo, ibindi bimanitse hejuru. Ujabutse hakurya gato hepfo nyene y'ahahora isoko nkuru ya Bujumbura imbere ya posita, ingingo yubahirijwe. Ivyashara vyana indani mu bibanza. Kwibarabara riri kuri Paroisse Saint Michel harabari ko badandariza amasakoshi hanze. Bamwe mu bahora badandariza muri ivyo bibanza bavuga ko batabona uko bagiye kubigenza. Simbona iyo ngomba kuca inkuntu izogenda, kuko na ruguru jefisa ko ntakuriye gusa bwabo sanzwe ndi gukora abavyeyi ubuzima bwa ruguru ntabwo kumenyera sanzwe nkuko ntancuzi zimakadamiya zosanga abana banje zikagabana no ndise nabo ntunze bose ko nafise n'umukozi ndabira umwana nyene ko nubwo yakora ibintu oya ntabwo bakweri ugira nkayo umunyu n'isabune ryabo rero urumva ndokurande ruguru wacu kurima yiriwe ko ni 2000 nendo bakorera 2000 cyashika ndakora nk'umunyu n'amasabune ndogenda nyene maboko ngoroye kunko je ndapfuye karambaye nabindi Bujumbura ndahebye kandoragira iyo mpere nyene naguze none iyo mpere yumvira ufashe isinka n'impene niho bari inka ne imyaka yanje ya ruguru ne nka ruguru habaye nk'umwaka uba wononye ibintu bingaraguye ikangende ngire tuza turaryana n'umugore yo sikijumbu ndagisuko giciye ko muri ndoca mba ngo yamuta ikandabira igisagara ndahe. Abandi bizeye ko meri ya Bujumbura izo baronse ibindi bibanza mu masoko ngo nkuko umukuru w'igisagara ca Bujumbura yabibemereye. Nyakubahwa ziraceka kuwa kane yabitubwiye abaramba tubahe simba kana hano wasanga ntaje ni homba tunashaka ati rero wewe ukorera ibibanza mukina aho ushobora gukorera akazi kaba tari bikunda umunsi wa mbere tuza kwikumusha Sofia turi ku munsi wa mbere kwaza gutwika ibibanza mukina aho ushaka kuboneka y'umuzi Nuvuga wari ikibazo karabone kuko tugisiye inda dusoma misisi umujyango na dusoroma Fogaro dukoza akazi kacibira nk'abahora bashonera ibirato kwibarabara Avenue du Marché imbere yahagarara amabisi aja mu ruziba bavuga ko aragahombo. Ico badahuriza ko nuko bamwe bavuga ko bazoca baduga nayo abandi bakavuga ko bazoja gusembera mu yandi masoko mu gihe meri ya Bujumbura yo baronse ibindi bibanza. Kumenyereza umukira batamukira duhafise mu windi mushasha mutera amabavu ariko kumenyereza kwibuka so mukira muronse akazobara kazi kabandanya nagiza cyane gose begi ingazi bitaraboneka rero ko tujya ku munsi batusoma gusa gukorera nga natwe dukora biratonora nta bintu twishe bya kari nta bintu dutereka na byose dukoreramo karatsinda aho bubatiye amabave twingoje ko twicaye ga mu mufurigi wa meri
ntacyo twe na kimwe ntacyo bwishe ntayo ntacyo twagije n'ikiro na gitoya. Ingingo yo kubuza abantu kudandariza hanze y'ibibanza canke mu mabarabara yafashwe kuri uwa kane itarike 24 ntwarante umwaka wa 2022 ifatwa n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana hari mu rugendo yagize mu bice bimwe bimwe vy'igisagara ca Bujumbura.